Yitwa Uwizeye Ibrahimu, nkaba ndi umushikiranganji ajejwe amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Mu vyo mwavuze n'ivyo umukuru w'igihugu yavuze ko ari ukuri. Musanzwe muzi ko ibitoro novuga ko ni gisata mu bisanzwe gikomeye cyane, ni gisata iyo hagize igihinduka usanga mu buzima bw'abene igihugu hari byinshi bihindutse. Hanyuma ahanini mu babikoreramwo wasanga atakuri bashiramwo, ku buryo byaribonekeje ko usanga dufite igitoro hanze, hanyuma ababijejwe kugira ngo bakizane bagishikane ngaha mu gihugu twarabishizemo n'inguvu nyinshi n'uburyo bwabonetse, ngo usanga batuzanira gike ugasanga haje amakamyo 10, amakamyo 15, kandi bari bakwiye gushira mu makamyo menshi cyane, gutyo igitoro ikaza mu gihugu cyacu. Byaribonekeje kuko n'ubu tuvugana hariho amakamyo basanga ahagaze kandi bashizemo igitoro, mugabo ukibaza ni igiki cyatumye ayo makamyo ataza. Harimwo ibintu byinshi bikorerwa musanga bidashimishije, niyo mpamvu dukoresha ingufu nyinshi kugira ngo igitoro kize. Mu byerekeye ibinogo navyo nivyo turafise ibinogo bijamo igitoro tubiteranyije bishika nk'iyi hojamwo hafi nk'imiliyoni 60, byaba ibinogo bya leta canke ibinogo by'abikorera utwabo. Ariko rero kugira ngo ubone umuntu azana igitoro dufise cyose akizanira rimwe gishikane ngaha, niho hari agahaze ubwira ukaraba ibikorerwamo. Rero usanga ahanini nyabiba bidashimishije, harimo ubutiriganya, ugasanga harimo amanyanga, ahanini usanga turiko duhura nayo kugira ngo igitoro kize. Hanyuma muri icyo kibazo yongeye arabaza ati mbega kubera iki batokugurura bagahereza abantu gutyo bakavyikorera tukugura mu byerekeye by'igitoro. Uravye iyo amafaranga asanzwe ava, amafaranga yo hanze benshi ubwirukiro baraba ni banki nkuru y'igihugu. Aho hambere byarigeze gushikaho wasanga bahabwa amafaranga bakaja kuzana igitoro, ariko tubiravye neza wasanga hanini n'igitoro kije kitangana n'amafaranga twatanga. Hari abo twakuramwo, abandi tukabaha gasoko kugira ngo bibananje ko bahava bahanwa. Aho tuboneye ko bibananje niyo twaciye dushiraho urwego rujejwe rwa leta gukurikirana ivy'igitoro, igihe dusanzwe tuzi ko amafaranga agura igitoro ava hanze ari make. Kuba make rero byavuzwe, ariko biterwa hanininya n'impamvu nyinshi cyane zaciye ngaha mu gihugu cyacu. Ubwa mbere nshizemwo muribuka guhera 2015 twaronka amafaranga aje gufasha amafaranga dukoresha buri mwaka, ugasanga amafaranga yashika ku rwego rwa 52%, kandi amafaranga ugasanga n'amafaranga yo hanze. Ikibonekeje nuko yahagaritswe, murabizi, kandi hanini yahagarirwa kubera novuga twebwe abene gihugu tudakunda igihugu, tuvuga ibintu tubwira abazana amafaranga bidafite ishingiro. Kuyatwima rero kuri bo biraborohereza. Igihugu rero kisha gifata ingingo ko tubwiza gukoresha amafaranga yacu dufise. Nivyo uko byagiye bikurikirana, iyo baguhagarika amafaranga nkayo ntubuza ayo uba wifitiye mu kigega twita Trésor National,
urayakoresha hanyuma ugasanga agenda agabanuka gushika usanga amafaranga kibaye ikibazo. Ariko leta ntacyo itakoze kugira ngo amafaranga haboneke. Amafaranga yogize gute yoje kugura igitoro kiza gufasha abenegihugu. Ariko rero nk'ivyo nkuko ababitangwe babivuze, umushikiranganji wa mbere yabivuze, umushikiranganji mujejwe amafaranga yabivuze, ni igikorwa ca twese abarundi tugwiza guhaguruka tugakura amaboko mu mpuzu tugakora bimwe biboneka kugira ngo dushobore byinshi cyane, hama tugire gute tuzana amadovize mu gihugu. Gutyo ikibazo c'igitoro kizoca gisezerwa burundu. Bini no byo tuko turakora kugira ngo n'ubutari ahanini buzana amafaranga menshi cyane. Rero aho rero nagiye ko kugururira uvuga ngo tugururira abantu ubahe ngo genda mwirangurure igitoro, ayo mahera bayakurahe ko vyabaye harabo twahaye tigenda muzana igitoro bakatubwira ko igitoro bakijana no hanze mwe ivyibonekeje bakiranguza amafaranga y'amadolari aho hanze, hama bashikana ngaha bakakidandaza bagaca bahiga amafaranga aja kurangura ikindi. Murabo ukuntu bako badandaza ico gitoro byaribonekeje bakidandaza ku mafaranga arenga 10,000 kw'ilitiro, bagaca baja ku isoko rero bo nyene kwa Rimanza nibo bahaye ubuzima ya masoko twamye tuvuga yo mu Kinywabi marché noir. Ugasanga bagiye kuta agaciro ifaranga ry'igihugu. Ivyo rero nivyo twe twanga nibaza nyabo ntabwo dukore duhige dufate duhige ifaranga ryo hanze dushore byinshi amafaranga aze, hanyuma ivyo duhiga hanze twishoboreye gukora ngaha tuja konona ayo mafaranga dukore ivyo twe dufise ngaha, hanyuma tumaze kuyagwiza tugure hanze ivyo tubona ko kubiri nkenegwa mu gihugu cyacu Burundi. Mu kurindira rero nyakubahwa mushikiranganje birumvikana yuko igitoro kitazotora ingorane y'igitoro itazotora umuti mu myaka abarundi batazoba baraheza gushora ibyo bashora hanze hama amafaranga mba makunga aboneke babe baravyifatamo gutyo. Igikuru nuko iyo ibintu bimeze gutyo tugwiza gukoresha igitoro isho byagenewe. Ugasanga umuntu afite imiduga 6 mu nzu ariko agwana ahe igitoro ngo wuzuye imiduga, warahica akora ngo atere azana ifaranga ryo hanze aterera igihugu, ugasanga ntari hari akabuwambere kuvuga ngo igitoro cabuze ngo amafaranga yabuze. Ahubwo abambarira Rwanda babaze mwaterereye ngahe, mwazanya ngahe, mwashoye hanze iki, mwazanye amadolari ngana gute, hanyuma igihugu nicyakoresheje neza. Abo nibo ndondera mu gihe bitari uko rero ku mafaranga dufise igihugu kigerageza kikikokora kikabyura amafaranga yo kuzana igitoro tugifate nk'uko dutunganya amaraso yacu agendera mu buzima bwacu, tukibungabunga nk'uko tubungabunga ibitugenderamo twebwe, hama tuyikoreshe ibyankenerwa. Ko niko nakwishura bakoze. Ikibazo cyaje kubazwa cabajije umushikanganje n'wari hagati mu gihugu kijanye n'ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga. Iki kibazo nibaza yuko ku kibazo kijanye n'ibifungurwa nibaza ko abantu hariho ivyo bitiranya. Leta ishinze igiciro igashinga igiciro cy'ibiharage ibi byose vyimburwa, ikagishinga igiciro leta ishinze, ntibivuze ngo icyo kintu gica kigurwa amafaranga amwe mu gihugu cyose. Iyo byose tuze turavyumvikanako. Nimba ishinze igiciro cy'ibiharage si ukuvuga yuko ivyo biharage mu Kirundo bizogurwa leta yashinze n'Ibujumbura bigurwayo leta yashinze. Tuze tuvyumva kumwe n'ibikunda, kubera ko ibiharage kugira bive mu Kirundo bishika Ibujumbura hariho ayandi magarama yandi uwabiranguye agerekako. Ivyo byose bigeze Ibujumbura uwazanye vya biharage ayo mafaranga ategeza kuyongerako. Ni naco gituma nimbe mwarabonye
uko nyakubahwa umushikiranganji w'ubudandaji yagize ibiciro, yavuze ati guhera kuri iki giciro gushika kuri iki giciro. Ni ukubera ko atashobora kumenya mbega ukuye ibiharage mu Kirundo akabishikana i Bujumbura aba yarisha ngahe, ukuye ibiharage mu Kirundo akabishikana i Ngozi aba yageretse kwa ngahe. Aho rero nibije nyakubahwa umushikiranganji w'agati mu gihugu yavuze yuko abajejwe intwaro ari baca bahagararira bakavugana na bagenzi babo ati kugira bive mu Kirundo bishike i Ngozi hagerekwa kwaya, kugira bishike mu Kayanza, kugira bishike mu Rumonge hagerekwa kwaya. Ivyo rero nibaza ko rero twoza turabitandukanye, nituvuge ngo leta yashinze igiciro ngo hanyuma ngo igiciro kizoca kiba kimwe ku isoko mu gihugu cose, nivyo kunda. Ikindi nagira ngicyo nshikirije ko ni kuri iki kibazo kijanye na Anagesa n'ikigo cy'igihugu yavyishuye, ariko ico nagire nshikirize niki ico twitiranya naho nyene ngaha nuko tuzi neza yuko kubera kahise twaciyemwo aho umurimyi ashoye ku isoko wewe ugiye gusuma ayo muhaye acatwarayo nyene. Ivyo twarabibayemwo. Uno munsi rero no kumenya yuko iruhande y'inguvu umurimyi ashira mu kwimbura ivyo yarimye, leta nayo irafise inguvu ishiramwo kugira uwo mwimbo uboneke. Izo nguvu nazo nizihe? Nimba leta itanga ifumbire ku murimyi ikayitanga ku mafaranga ari munsi y'ibihumbi 40, kaja gafuko leta itanga munsi y'amafaranga ibihumbi 40, nukumenya ko atagukwa bijya ibihumbi 40, kavuga amafaranga arenga ibihumbi 100, ayarenga ko yandi yose leta niba yayarihiye wa murimyi. Nuko rero umunyabanga ntayikazo babishikirije mu gushinga igiciro, leta ibanza ikaraba mbega inguvu zagiyemwo kugira twimbure ikiro kimwe c'ico gitegwa zingana gute, igaharura neza ikavuga iti ikiro kimwe kugira kimbugwe catwaye uburyo bungana gutya. Inguvu z'umwene gihugu yimbuye iki kiro kimwe nazo tuziha amafaranga angana gutya. Niko leta rero icishinga ibiciro. Ariko iki kigo mwavuze ngo akarusho cazanye n'akahe, n'akarusho gakomeye cyane. Muribuka neza yuko iki kigo kikijaho ikiro cy'ibigori cyariko kigurwa amafaranga 300. Iki kigo kigiye gutangira kugura ikiro gisakija ku 600. Umwaka wakurikiye gisakija ku 1700, n'uyu mwaka kiri ku 1700. Nibaza yuko iki kigo cyazanye akarusho gakomeye ku barimyi, mugabo kandi ku musumyi nawo natwebwe turabakozi ba leta duca tubona umenga turahohotewe ko bari kureka bikagurishwa uko ugiye gusuma bishaka agatanga yabonye. Mugabo aho naho tumenye kimwe, tudahaye inguvu umurimyi, tumenye neza yuko ejo canke hirya y'ejo tuja dusubira muri mwe twabayemwo, aho tuzosanga inzara yateye mu gihugu cacu. Impanuro rutanga ngaha rero nuko nimbe turabasumye nk'abakozi ba leta, dusume dukora ya masaha duhamagarirwa y'akazi ka leta, mugabo natwebwe tuje mu kugwiza umwembo. Imana mu kurema umuntu yabanje muremera isi, hama imubwira iti ndagusize kuri iyi si kugira uyihingure. Nta kintu na kimwe kizotuma igihugu cacu gitera imbere atari uguhingura akagataka Imana yaduhaye. Murakoze. Ariko nyakubahwa mushikiranganje wa mbere mugifise ijambo, hari n'abarimyi ku ruhande rw'abarimyi bidoze bati Anagesa uyu mwaka ntiyaje kutugurira, ugasanga bariko baragurisha ibigori ku mafaranga 1,100, 1,300 kubera ko abakozi ba Anagesa batabaguriye mu ntara. Habuze kugira ngo Anagesa itore umwimbo wose. Uyu mwaka leta ntiyari bwatangire kugura ibigori, niryo genekerezo nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa yashikirije bazotangira kugurira ku mwimbo ibigori.
ikibazo abarimyi leta kugira igura ibigori nk'uko nabishikirije mu ijambo ry'intangamarara ibanza kuraba ko ivyo bigori vyumye. Iyo uciye wihuta rero kugira ngo leta ikiza kukugurira ukibikura mu murima usanga bitoroshe. Ibigori uko bituma neza niko bigeze no mu madepo bica vyononekana. Leta rero uyu mwaka nyari bwatangire kugura ibigori igiye gutangira kubigura kuri iryo genekerezo yashikirije. Icyo nca kandi nsaba ngaha, nsaba abadandaza, leta ibigori ije kugura si ibigori byaguzwe n'abadandaza. Leta ije kugura ibigori by'abarimyi bavyirimiye berekana naho bavyimbuye barabirimye. Umuntu azohirahira ngo azane ivyo yaranguye yamenye amaso abenegihugu abaciye mu ryahumye kugira agaruke mu nyuma nawe ngo aje guca mu ryahumye leta, uwo muntu leta izomuhana yihanikirije ku buryo azobona yuko nahubwo kumena amaso umwenegihugu atari vyo ngombwa, nahubwo igikenewe cyane ari uko nawe agenda agafata isuka nawe akarima akamenya ico cuya umwenegihugu abira ariko ararima nawe ko izo nguvu zikeneye gutezwa izo nguvu zikeneye akavuna musase kugira uwo mwenegihugu abandanye nawe afise umwete wo kubandanya agwiza umwimbu. Abenegihugu baherutse kwitorera abazobaserukira mu rwego rw'inama nshingamateka hamwe n'inama mpanuzwajambo z'amakomine. Uwaje ikibazo yavuze ati mbega ko twasanze mu nama nshingamateka n'izo nama mpanuzwamajambo z'amakomine abatowe bose ari abo mu mugambi umwe, ati ubwo ntidushubiye mu ntwaro y'umugambi umwe? Naciye nibaza ikibazo nti mbega kuba mu migambwe myinshi bibonekera mu rwego rw'inama nshingamateka hamwe n'inama z'amakomine? Ico naco ni ikibazo nibajije nanje. Mbega abo bazi ico kibazo ko dusubiye mu mugambi umwe n'abenegihugu aribo batoye uwo mugambwe canke n'abasanzwe barongoye iyo migambwe? Ivyo nanje n'ibibazo nibajije. Ivyo bibazo maze kuvyibaza narondeye inyishu kandi inyishu nayitoye ariyo ngire ntanye. Nasanze ivyo bibazo abariko baravyibaza n'abasanzwe barongoye imigambwe. Nagire rero urongoye umugambwe hanyuma abanywanyi bawe ntibatore imigabo n'imigambi yawe, no kuvuga yuko iyo migabo n'imigambi yawe iba yarataye igihe. Nagira mpamagarire rero bene wacu basanzwe barongoye imigambwe kugira imigambwe yabo bayishire ku rutonde rw'ibihe tugezemwo. Ntibibaze yuko umurundi ari umwe wa hirya y'ejo wabwira ivyo mubwiye akavyumva uko nyene. Bamenye ko abarundi nabo nyene ubu baciye ubwenge batora ico babona gifise ico kizobungura. Mbega iyo migambo itatowe yari yasize imbere mu matora imigabo n'imigambi imeze gute? Mbega abarundi imigambi batoye yari imeze gute? Abarundi maze kubona amatora aheze naciye mbona ko abarundi batahuye ibikenewe muri iki gihugu cacu. Mbonye uko bahunze amajwi umugambo uri ku butegetsi
nkaraba n'icivugo umugambwe uri ku butegetsi wari wasize imbere, naciye mbona ko abarundi babona iyo bavuye, babona aho tugeze, kandi bariko baraba iyo turiko turaja. Umugambwe uri ku butegetsi wari wasize imbere gutora amahoro n'umutekano n'iterambere. Mbega abo batatowe nabo bari basize imbere iki? Cenge tose. Nimba abarundi barabonye ko bategerezwa bose gutora ata n'umwe avuyemwo mu butandukane bwabo, bagatora amahoro n'umutekano n'iterambere, ivyo nivyo abarundi uno munsi bakeneye. Mpamagarire rero abafise imigambi itakiri ku gihe nabo bahindure amaproje de societe yabo, bashira imbere amahoro n'umutekano n'iterambere, bareke kuvuga politike gusa atakiri ikintu na kimwe ariko barakora. Kuvuga rero ko dusubiye mu mugambi umwe habe namba ntidusubiye mu mugambi umwe, kuko umugambi umwe ntugaragara mu nama nshingamateka n'inama z'amakomine. Imigambwe myinshi irekurwa n'ibwirizwa nshingiro ryacu ry'u Burundi n'abandi mategeko yose ayikomokako. Ni ukuvuga yuko imigambwe, kubaho kw'imigambwe myinshi, si izo nzego zibiri zivuga ngo turi mu migambwe myinshi, imigambwe myinshi tuyibamwo kubera ko amategeko y'igihugu arekura yuko imigambwe myinshi ibaho mu gihugu cacu. Ayo mategeko rero tuyafise rero ntabwo tugiye mu mugambi umwe. Nimba amatora y'ibihumbi 2025 abenegihugu batoye umugambi umwe, barashobora gutora imigambwe 4 canke 5 mu bihumbi 2030, mu gihe abo bene bacu barongoye imigambwe bogira kuri izi mpanuro nabahaye, nabo bagatondesha imigambwe yabo baravye ibihe tugezemwo. Nagire mpumuriza abarundi rero, ntihagire uwubahuma amaso ngo batoye nabi ngo kubera ko batoye umugambi umwe, batoye ico bari batahuye babona gifise ko kizobamarira ejo na hirya y'ejo. Abo bandi nabo babasamaza babima amatwi, n'ahubwo babandanye babungabunga y'amahoro n'umutekano, kandi bagenda ku kivi kugira iki gihugu cacu c'u Burundi naco kive mu bihugu bavuga ko bikenye, n'ahubwo naco gitangire gufasha ibindi bihugu, kubera yuko byose birashoboka dusohoye ingufu zacu tugahingura agataka Imana yaduhaye, na cane cane ko yaduhaye agataka kamera byose atakintu na kimwe kibuzemwo. Murakoze. Yabajije ati mbega leta y'u Burundi izoguma igaragaza gute koko ko ari leta mbyeyi? Dufate canke twongere ko yuko nk'ibibanza byose bifata ingingo abandi bantu mu yindi mice bazohabwa ijambo, mu gihe n'ubundi bamwe bavuga bati ibibanza bitandukanye mu gihugu bifiswe n'umugambwe umwe, ubu naho birashobora kunyuka ugasanga hakora ya ntumbero nyene. Byabaje ati leta mbyeyi izogaragara gute? Murakoze cyane. Nagira maze menyeshe yuko leta mbyeyi ndigaragarira mu migambwe. Leta mbyeyi igaragarira mu gutunganiriza abenegihugu. Leta nibaza ko izobana yitunganiriza abenegihugu, na cane cane ko leta isukurira abenegihugu. Abo nabo bavuga bati ibibanza bizojamwo, abo rumva baricari muri ya magaburanyama, ni bamwe navuze nyene ko batagira imigambi, bibaza yuko bashobora gushika mu bibanza bicanye biriya basizweyo n'iyo migambwe. Ako nibaza ko bakwiye gutonda neza bakabona aho tugeze, kuko igihe c'amagaburanyama caraheze. Uno munsi muri leta mbyeyi, leta nkozi, umuntu wese aja mu kibanza kubera yuko hari ico ashoboye, batanaravye ngo ari mu mugambo y'ucanguriya, kubera ko ari ico aje gufasha
kugira twese yongere aduteze intambwe iterigana cya gihugu cyifashe kandi giteye imbere mu 2060.